turabahaye ikaze mwebwe mwese mushishikara mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage. Turabahaye ikaze mu kiganiro canyu citwa Eglise, aho duca hirya no hino ibibazo biri mu ishengero canke ibintu byose bigenda neza ico ishengero ryashiriweho mu isi kugira ngo ibintu byose bishishikaye kugenda neza mu bantu b'Imana. Umunsi turi kumwe n'umushinga ntaye hano muri studio za televiziyo Heritage, tugomba tumwakire. Umushinga ntaye turaguhaye ikaze hano muri studio za televiziyo Heritage. Mbega abantu bakubonye bwa mbere batari bwaho, ndazi ko abantu benshi bakuzi mugabo birashika ugasanga hariho abakubonye ubwa mbere, mbega tugiye kuganira nande? Ubwa mbere na mbere novuga yuko si ubwa mbere nza muri studio ya televiziyo Heritage. Yego. Hanyuma rero ku bandi batanzi yitwa Ndumukamashaha. Nkaba nsanzwe ndi umuvyeyi w'ishengero rya Plein Evangile mu Burundi. Hanyuma kandi ikindi nkaba nsanzwe ndi president wa organe de régulation de conciliation de confession religieuse. Ni urwego rujejwe gutunganiriza amashengero, rukazezwa kandi kuyakurikirana uburyo ayoborwa, rukazezwa kandi no kwemerera amashengero canke kuyahakanira. Ego, turaguhaye ikaze mushinga ntahe Charles hano muri studio muri kino kiganiro c'ishengero c'amadini. Turifuza kuza mutubwira ingene bigenda mu ishengero nk'abatama b'ishengero. Rero no munsi twagutumiye nk'ujejwe gutunganiriza amashengero n'amadini. Mbega mwose dusigurira gute ishengero? Ishengero ni iki? Ishengero no kuvuga ko n'umurwi w'abantu uhereye kuri babiri kuduga. Hanyuma rero umurwi ukaba ari abantu bizera umwami wacu Yesu Kristo, bemeye kozwa n'amaraso ya Yesu akabacungura, akabaharira ibyaha byabo. Idini turakunda kumva bamwe bavuga idini naryo ni umurwi w'abantu kwa kundi nyene. Kumbure bo ushobora gusanga bemera abandi bantu, kumbure babayeho kuri bo bashobora kubita yuko arabavugishwa n'Imana n'abandi. Ego nk'abayisilamu, Islamu yita yuko ari dini ntabwo ari ishengero. Mbega uratubwiye yuko ujejwe gutunganiriza amadini n'amashengero. Mbega ko ubatunganiriza ko twari tuzi ko ishengero ari abantu batunganye bafise ibintu biri ku murongo? Ego, ni by'ukuri mu bisanzwe burya umwansi shitani arahari. Naho abantu bagenda mu ishengero canke bakaza kurongora amashengero, urashobora gusanga uyu n'uyundi yatewe na kameremere yiwe. Hanyuma rero mbere nico catumye kumurugura urwego ruhaba, kugira ngo iyo umuntu kamusovye kuko turi abantu, urugwego rero ruheze rubatunganirize neza. Ego, watubwiye ko uri umupasiteri w'ishengero Plein Evangile. Byagenze gute kugira ngo abe ari wewe uri muri ico kibanza, kubera iki hatabaye abandi? Nibaza yuko subuhizi no munsi ndahari n'abandi bazoza banagomba. Ariko urumva abakozi b'Imana baranyizigiye aho, mugabo kandi igihugu kiranyizigira, kiransaba yuko ntoza nkafasha muri uru rwego. Hari havuye n'uyundi yari yadutanguriye ubwa mbere. Hanyuma rero niho bansaba batireka nawe udufashe, ndabyemera. Urumva rero ngira ngo byavuye ku Mana, kandi nibyo kuri singira ngo byavuye ku Mana. Ego, none kuva utaratangura ico gikorwa waracamanye ico gikorwa cyo gutunganiriza abantu, byari bimeze gute? Ego, naracamanye cyane. Imana yamye donc yamye insunikira mu gufasha abantu. Ego, kuko hari ukuntu Imana yantije ukuri. Nukuri Imana yarampezagiye niko novuga no kwishingira ntaye. Naho ndi umuntu si kenshi nkunze kwemera ibinyoma, si kenshi nkunze guca hampande y'ukuri. Ngira ngo abo dukorana umurimo w'Imana batandukanye barabizi. Nibaza yuko rero ego nivyo rero kumbure kuri ico kibazo niko novuga. Ego, turashaka kumenya ingene ubwo rwego mutunganiriza amadini, mubigenza gute, mukoresha iki? Murashaka kutubwira mu majambo make ingene mubatunganiriza? Ego, nukuvuga yuko
birashobora gushika ahantu hari abantu haraba urunturuntu haraba ibintu bigorana ubwo rero hari igihe usanga uyu n'uyundi abarongozi batumvikanye hagati yabo nk'inzego zitandukanye kuko kenshi usanga inzego z'ishengero akenshi zigizwe n'urwego rwa ico twita inama nkuru y'ishengero assemblée générale abandi tukagirwa kandi na comité exécutif kumbure n'izindi nzego hari igihe uza gusanga rero izo nzego zacanyemwo zigomba gucanamwo biciye ku bantu baziyoboye baziserukira representant legal n'icegera ciwe canke umwungere mukuru w'ishengero nayo matati rero usanga urugwego rwa organe rujejwe gutunganya rero hanyuma rero n'urwego rwiza cane gose kuko ruraheza rukinjira mu mizi y'ingorane hanyuma rugaheza rugatunganiriza abantu mu gihe rugizwe n'abantu kumbure b'abakozi b'Imana basanzwe bazi ingorane z'amashengero nyene ego iyo abantu bariko baratunganirizwa hari abashobora kugira ati mbega none bajya abantu bashizweho gute canke mbega ntibazohohotera bamwe bagakiza abandi murabona yuko abagize ubwo rwego bavuye mu migwi yose canke bashizweho bigenze gute ni gute bashizweho mu by'ukuri ubwa mbere na mbere abashizweho harimwo abatowe nanuze n'amashengero ubwa mbere na mbere amashengero yaragiye hamwe araheza baratora abo bantu hanyuma rero abandi nabo bazanywe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nibo urumva rero harabava mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu harabavuye mu mashengero hari nabo ubushikiranganje bwagize buti reka turituye kuri naka kugira ngo agende adufashe naho byaciye naho nuko batowe none iyo bariko muriko muratunganiriza abo bantu muri ayo b'amashengero twumvise yuko hari igihe usanga biva muri bo none ahanini kenshi musanga ingorane ziri hehe zituma abo bantu batumvikana nabo batwara canke se bagapfa uburongozi canke sindabizi mu vy'ukuri ugiye kuraba neza ibibazo biva mu mashengero ahakuru usanga bifatiye ku gutunganya nabi ishengero we burongoye ugasanga kumbure harageze igihe representant legal ntiyatahuye umuhamagaro w'umwungere mukuru w'ishengero akenshi hari igihe tukunda kuvuga le visionnaire naho kumbure ico muri organe tutagihagarara ku cane gose uko bigenda kose hari umuntu yagize umuhamagaro kugira ishengero ribeho icumviro ca mbere hanyuma urya muntu rero araheza arahamagara abandi akenshi uza gusanga urya muntu afise ifuhe rikomeye ry'umurimo w'Imana afise inguvu zikomeye zo kwitanga muri uwo murimo hanyuma rero ukaza gusanga rero kumbure representant legal wiwe nawe ntibatahuranye mbere na cyane uza gusanga nkabe bene abo bantu aragira umuhamagaro iyo bigeze ahantu rero kumbure adasanzwe afise ubwo burenganzira bwo aba representant legal dukurikije amategeko niyo ruza gusanga wa mu representant legal badashobora kumvikana ugasanga bariko barakwegana rero urumva ni mu buryo bw'uburyo ukuntu inzego zikora hagati yazo ngo zihanahane amahoro canke inshingano bishinze mbega none mu bantu mwakira imanza ziba ziri hagati y'abantu bameze gute mwakira abantu bameze gute amatati ameze gute menshi ni ibyo nyene navuze ubwa mbere na mbere hari igihe usanga kumbure muri ryatunganywa gishengero ugasanga representant legal canke umwungere mukuru w'ishengero iby'ubutunzi ntibimeze neza ntibitunganijwe neza canke ugasanga iyo badapfuye ico barashobora gupfa icubahiro ugasanga mu ishengero nta mafaranga ariyo ugasanga mu ishengero wanagomba rirakenye mugabo ku kantu ko kwitwa representant legal kakajayo ugasanga na kantu kagombye gusenyura no guhungabanya imitima y'abana b'Imana y'intama z'Imana mu by'ukuri hari igihe uvyitegereza ukibaza uti none aba bantu mu by'ukuri bariko barapfiki ukakibura nta nyungu ziri muri iryo shengero nta cepfo ca ruguru niyo zobayeyo bovuga bati ibi turiko turakora tuzoyibazwa imbere y'Imana rero urumva mu by'ukuri hari igihe kenshi usanga
bivanye nuko atamuhamagaro bafise mbere cyane rimwe na rimwe ugasanga ntibahamagawe no guhamagarwa urumva rero kuba umuntu agiye mu murimo w'Imana atazi valere yawo agaciro kawo hari igihe afata intama z'Imana ko yigombeye wanagoma ntave kwizima akaryuma kugasanga ishengero ry'Imana intama ziratatanye bariyambuye impuzu nuko bimeze rero none mubo mumaze gufasha biramaze gushika muratunganiriza abantu mwoshaka kutubwira nk'intahe ati twaratunganije ego nk'akarorero ugiye kuraba murazi yuko nk'ishengero rya Methodiste Uni igihe umuhisi nyakubahwa Musenyeri Ndori Cimpa apfiriye ryace ryinjira mu bibazo bitandukanye ivyo ni ibintu byabaye bose barabizi hanyuma rero ryamaze imyaka hafi irenga umenga 12 batarasubirana hagati y'abarongozi basigaye bace batangura gupfa uburongozi mu rwego ku ntebe y'ubusenyeri imyaka 12 vraiment yabaye myinshi cyane gose barongoye ibihumbi n'ibihumbi by'abakristo hanyuma rugasanga ntibacana waka ntibagenderanira wanagomba n'umubano cawononekara mu by'ukuri mbere wanagomba muri ico gihe n'umutekano w'abantu bamwe ugasanga urononekaye rero iryo shengero turashimira Imana cyane ko ejo bundi biciye ku bushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu nabwo buca bwikora ku ntuze kuri urugwego tuyoboye twarabatunganirije cyane baraja hamwe uno munsi n'igitangaza urabye iryo shengero rirongowe by'ukuri n'abakozi b'Imana abashinga ntahe b'Imana kweri babikwiye ubu rero byabikorane bitahora biba bitunganywa byarasubiye gutunganywa ryaterambere ubu ritanguye kuza nuko rero nuko bimeze iryo ni rimwe hariho n'izindi zihari ntawo zidona ngaha anyine nyinshi wanagomba ego Imana ishimwe amen ego turumva yuko ari igikorwa kidasanzwe muri ko murakora hama ukuntu mwagiyeho biraboneka ko mwashizweho n'igihugu kandi murakorana na leta mbega none nta bantu batabemera bo muca mubigenza gute ugiye kubiraba na Yesu ntibamwemera bose abantu uvuze neza uti nta bantu batabemera abantu nyene bariho batatwemera uko na Yesu abo bantu nyene hariho abatamwemera n'Imana hariho abantu bavuga bati umunsi twoyibona harya mu kirere twoyereka twohiganwa twoyirasa dushoboye kuyirasa urumva rero abo nabo barahari mu by'ukuri ntawo wideha kubivuga barahari ugasanga uyavuga iri n'irindi uko yigombeye mugabo usanga ari wa muco ngira ngo w'abantu na cyane cyane abarundi hari igihe usanga batwari donc bagomba gutwarira mu ibarabara bagakuza inkuru batayizi Yesu ati ni byiza kudacira urubanza umuntu mutabanje kuvugana mutabanje kwicarana rero nk'umuntu ahanogira ko anagoma mpanura nk'umuntu yo hava acira urubanza urugwego ari mu butamenye Imana mugirira imbabazi kuko urugwego kujaho ko muri tuzobivuga ko nibaza ko yabaye Imana ego imbere yuko kandi tugire iyo ntuze nkaca mvuga ndi yemwe ntaco bitubwiye nta na gatoya nta nagatima kododa nguyu aratwemera canke natwemera cyane cyane tugomba kwemerwa n'Imana nayo abana b'abantu barakwemera no munsi ejo bakagukunda bamaze gutahura ego turumva yuko hariho amashengero atandukanye usanga barateranye intebe mashengero ugasanga barakomerekaniza ibicanye bagakomeretsa abandi ugasanga uno munsi baraho barabuze aho bashobora kwitura mbega none mwebwe murabemeza yuko nibaza muzobatunganiriza 100% nico tujejwe mu by'ukuri yego kandi iyo tuvuga amashengero ntagira umuntu hava byumva nabi amashuri azaruvuga amashengero n'amadini amashengero n'amadini kuko ibibazo ntibiba mu mashengero gusa usanga na hariya mu madini mu bayisilamu mu bantu batandukanye usanga naho inarinduru rero abo onyuti mbega murabakira turabakira kandi nibyo tujejwe wanagomba hariho n'imanza usanga ziri muri sentare mu masentare atandukanye hanyuma rero tumaze kubumvikanisha bagenda bakarutira izo manza batwaye muri sentare nibyo twamaka iminsi yose ego kandi byo kuri
mbere wanagomba ugasanga abandi barahukanye ugasanga umugore n'umugabo barahukanye bafite idini cyangwa ishengero abo rero ugasanga kenshi turiko turabahuza turiko turabashira hamwe ni ukuri so kwirata ariko turiko turakora ibikorwa Imana yaduhamagariye none mu bikorwa mukora byo guhuza abantu birashika mu gahana ni ukuvuga ko ntibirashika cyane ariko kandi amategeko arategekanya ibihano mugabo kandi naho novuga ngo erega guhana hari igihe umuntu umubwira uti wewe isunga itegeko ry'igihugu akumva yuko umuhohoteye umuhanye uko ni guhana rero kwa organe rero watunganirije abantu mugabo quelque part wabahanye no tanga akarorero ugiye ugasanga abantu ministère ya intérieur yaratanze prise d'acte yaremeje représentant légal bati ninaka ni Gerard par exemple hanyuma rero ukaca usanga rero uyundi atavyemera aciye yitura ubutungane yituye kandi na ministère de l'intérieur baciye batangura kuburana wa undi yituye ubutungane atemera uwo mu représentant légal ugiye kuraba ugasanga ariko aritwara avuga ati nyabona mushikiranganje ngaha mwaraturenganije uravyo mumva akaca avuga ati rero ko mwaturenganije twebwe ntitwemera uburongozi bw'uwo muntu mbere n'abakirisu bagira batangure kugumuka uravyumva gantoze ico gihe twe duhagarara hehe twebwe muri organe twe duhagarara ku ngingo umushikiranganje aba yafashe n'abamwunganira n'abunganizi biwe twe niho duhagarara iminsi yose kuko umushikiranganje n'ugwego urumva uyu muntu yubahutse akaza gusa nkaho mbe no gupinga canke kurwanya iryo teko ry'umushikiranganje uwo muntu ico tumufasha turamufasha tuti yewe ibyiza ni ukuvuga niho utangura kugumura abakirisu kandi mu by'ukuri ayo n'amakosa akomeye cyane gose ntukagumura abakirisu wewe pfumufata inzira y'ubutungane bazogutunganiriza igihugu kirimo abagabo bazogutunganiriza canke iture organe tuzogutunganiriza ariko ntitukwemerera yuko hagati y'ugutunganirizwa utangura kugumura abantu aho onyejewe namasaba yuko uwo muntu ahanurwa n'abakozi b'Imana twebwe byatugoye kumbura atatwemera bamuhanure ubushikiranganje bumuhanure abagabo n'ab'Imana bose abangiye amateko nakurikizwa yego uwo muntu afatwe hanyuma baheze bamuhane ego uratubwiye yuko uwo muntu bishitse akumva agize ingorane agiraniye ingorane n'uwo batwarana igikorwa c'Imana icambere so kugumura abantu turasa n'abagiye kurangiza ikiganiro cacu ca mbere ariko imbere ko turangiza turashaka tukubaze mbega mu gihe hadutse imishamirano hagati y'abarongoye urafise impanuro ushobora guhanura abakristo turahanura abakristo 100% hamwe n'abanyedini 100% mvuge nk'abakristo igihe twaja mu ishengero ntitwagiye dukurikira abantu tubafata nk'abantu botuja imbere bakatubera icyo twita les personnes de référence indongozi nziza dukunda twizera tukabakurikira mu gihe tubona yuko bari mu ijambo ry'Imana iyo bigeze ahantu rero batangura gushwana bakazana amabuye bakarenga itegeko ry'umwami ijambo ry'Imana urumva bakarenga n'igitegeko ry'igihugu ico gihe abakirisu bakomeze kubakunda bakomeze kuja mu ishengero ariko ntibemere gukora bijya bintu bibi bariko babwira kugumuka byama byabaye no ku munsi w'Imana byarabaye ahantu mu ishengero rimwe navugiye ngaha anye aha mu bwiza abakristo abakozi b'Imana baracanamwo nakamara maza kuza gusanga abakristo banyoye ku gikombe c'umwami bizera Kristo Yesu ariko aragumuka agafatibuye akaritera mugenzi wiwe ivyo vy'ukuri uhereye kuri abo barongozi nabo bakirisu nta nzira ija mu ijuru bigeze bamenya mu by'ukuri barayimenye naho barayitaye rero ndabahanura ngo nibageze ngaho boye kwiyambura impuzu boye gukorera satani ico gikorwa ubizi cyangwa consciemment ou inconsciemment ubizi cyangwa utabizi ubu uri umukozi wa shetani kweri muri uwo mwanya jodibye muri uwo mwanya uri intumwa ya satani 100%.
Ego mushinga ntahe turagushimiye cyane. Uvuze uravuga uti mukozi w'Imana. Mukozi w'Imana. Mushinga ntahe. Mukozi w'Imana turagushimiye. Ego merci. Cyane ingene uduhaye kino kiganiro ariko imbere yuko tukirangiza turagomba dusubire kuri ca kibazo twakubaza. Mbega abantu ubatunganiriza utaciye mu mbavu canke utaravye nkunzi. Hajya muri uruganda. Ntiduhembwa. Kandi nitwifuza guhembwa kandi nitwifuza guhembwa ako nakamujewe ntera nintuze leta abakwiye gukora muri uruganda bakwiye kubikora ku bw'umuhamagaro gusa ni kuvuga ko hamwe noza nkicara ahantu nkaharya hanyuma nirwa mene ku mutwe ijoro n'umurango haragira igihe ugahaguruka ukumva umutwe uri kuradidagizwa winjiye saa 12 ugasohoka izindi saa 12 utigeze ufungura uri mu matati y'abantu murazi ko gutunganiriza abantu ibintu bya negotiation n'ibindi birusha ababiza abahinga barabizi ni kuvuga ko nshingereka ko yuko rero no hava mpengama no kuri no nibaza yuko ngoca musengera Imana byo biteye agahinda ico ntatahuye no cemerani kumbure sinagitahuye ariko kandi sinibaza ko noza gukorera satani ngo mpengame kandi sijewe gusa umva mvuga mu rwego rwose rwa uruganda hamwe hoba hari umwuyu n'uyundi agira kana kandi katari keza ivyo nivyiwe Imana zo mubaza ariko ku ruhande rwanje nk'umurongoza abayoye ndifuza guca mu kuri kugeza Yesu agarutse. Ego mukozi Imana turaguteye intege ushishikare ukora ibikorwa vyiza Imana yaguhamagariye hama tugeze umwanya wo kurangiza sinzi ko ufise ico ushobora kurangiriza ko imbere ko turangiza. Ico norangiriza ko nuko nkengurukiye televiziyo Heritage kuri uyu mwanya muduhaye mbere nibaza yuko nimwakomeza kuwudutiza Imana bavugiyemwo ngire nti kumbure igihugu kizobashimire mu by'ukuri ico ni cyambere cya kabiri nkangurire abanyeshengero n'abapastori n'abantu bose ejo bazoza n'amashengero bazora bakurikirana kino kiganiro kizoba kirimwo inyishu nyinshi cyane gose bifuza kubaza. Murakoze cyane gose. Yego turagushimiye twibaze ko ngira tuzobandanya ukatubwira n'ibindi ingene bimeze. Yego twibaze ko nitwasaba gutuma ko tukagutera kamo uzotwitaho. Murakoze nzoza cyane gose. Yego merci. Turabashimiye namwe bwe mwese mureko mukurikirana kino kiganiro c'ishengero n'amadini aho no mukozi w'Imana atubwiye agaca hirya no hino ingene urwego rutunganiriza ivyo bisata byose abasanzwe bakora yatubwiye ingene babikora yatubwiye ingene babatunganiriza. Ikiganiro kikazobandanya iki kibaye igice ca mbere igice kigira kabiri muzogikurikirana mu ndwi ikurikira. Imana ibahezagire.